Bakunzi ba Argos TV ndabaramukije amahoro y'Imana aho mu wese aherereye muri kumwe nanje Karine Irakoze muri ca kiganiro cacu ca Santé Focus. Uyu munsi twagomba kuvugana ku kibazo abantu benshi bama bahura naco, twama twumva umuntu avuga nk'umugenzi wawe canke umubanyi ngo uyu munsi ngo numva ntameze neza nagumbije canke nagumiwe bivanye nuko bamwe bose babivuga. Tugaca twihutira kumubaza ati mbega none ubwo ntavyo woba warariye vyakumereye nabi utarumenyereye gufungura, none burya mwari muzi yuko kugumbiza atari ingwara ahubwo ari ikimenyetso cerekana yuko umubiri w'umuntu hari ibintu ukeneye kugira ngo ukore neza. Iyo bavuze ko umuntu yagumbije canke yagumiwe twumva iki? Bavuga ko umuntu yagumiwe iyo aja ku mwanda mukuru incuro ziri munsi ya 3 mu ndwi, kandi bikamugora iyo ariko arasohora umwanda akababara kandi agashiramwo inguvu. Ikibitera none ko umuntu agumbiza ni giki? Umuntu ashobora kugumbiza mu gihe umubiri wiwe ukeneye amazi, ata amazi menshi afata, mu gihe udakora imyimenyerezo y'umubiri ivyo bita sport, canke mu gihe ufungura imfungurwa zitarimwo utugozigozi ivyo bita mu gifaransa fibre alimentaire. Ivyo navyo dukunda kubisanga mu mboga, mu vyamwa, mu binyantete, canke bikaba bivuye bitewe n'imiti wowe uriko urafata. None ibimenyetso vyerekana ko umuntu yagumbije ni ibihe? Hariho kubabara mu nda, hariho ko aja ku mwanda mukuru incuro ziri munsi ya 3 mu ndwi, hariho ko ababara mu gihe co gusohora umwanda kandi akavyimba inda. None kugumbiza mbega mwari muzi hoho yuko hariho abantu bikarira kurusha abandi? Ati bikarira bande? Kenshi nta muntu n'umwe atoshikirwa no kugumbiza, ariko rero birakunda gushikira abakenyezi iyo bibungenze biturutse kuko umubiri wabo uhinduka mu gukora mu gihe co kwibungenga, co gutwara imbanyi, canke bivuye ko umwana ariko arakura mu nda agafyonda urura bigatuma rudashobora guhingura neza ivyo umuntu yafunguye. Muri ico gihe umukenyezi rero arashobora kugira ico kibazo co kugumbiza. Canke abantu bageze mu zabukuru bari hejuru kuva ku myaka 50 kuduga, nabo barakunda gushikirwa n'ico kibazo co kugumbiza. None niki umuntu yokora ayifise kugira ngo ihere? Umuntu yofungura imfungurwa zirimo twa tugozigozi twavuga arizo imboga rwatsi, ivyamwa, ivyo ari vyo vyose, ivyamwa vyose birorosha mu nda, kunwa amazi menshi ari kuva ku iritiro imwe kugeza ku iritiro imwe n'igice, kandi umuntu agafungura n'ivyo kurya vy'ibinyantete. None twovuga ko ari ryari umuntu yobona yuko yagize ikibazo kugumbiza cabaye ikibazo gikomeye, nubwo yagerageje izi mpanuro tumuhaye zo gufungura, zo kunwa amazi menshi, zo kugira sport, akabona biranse? Umuntu ashobora kugira amakenga iyo abonye haheze amezi 6 yaragerageje ubwo buryo bwose bikanka yuko uko kugumbiza kwiwe guhera, akaguma abonana ikibazo, aguma vyimvye inda, aguma babara mu nda, agiye ku mwanda mukuru arababara. Abonye haheze amezi 6, kuva ku mezi 6 kuduga, ni vyiza yuko uca uja kwa muganga ukegera umuganga ukamwiganira ingwara yawe
kugira ngo umenye yuko uko kugumbiza kutoba gufise ingwara kuriko kuravako canke kugira ngo ntikuze kugutere iyindi ngwara ihambaye cane. Ikiganiro cacu kikaba kigarukiye ngaha, murakoze kudukurikirana. Mugire ibihe vyiza.